Ndamuzi kuri Mafiriti, sinzi ko ari uko ayakunda, ako kazi ndakazananye. Ndayakunda from. Nico cyatumye bakwita iryo zina. N'umuntu wese imbere ko ndamugendera ndamumenyesha ati utegura Mafiriti nta nikindi. Hajya Bible nivuga ko urunyenyeri ari Yesu Kristo. Turi bene wabo. Kenshi mvoma ndiye n'igiti mama. Uvugotero uracakubita. Ndi kwa mama. Kefa ninde, Faraja niki? Faraja no mugwi, Kefa no mukinyi. Wari warayabitse. Bavyita gute kuregeteza. Numbona umundeketeza. Kuregeteranya umba nta nikirundo. Ni ku Muzabibu TV. Uko twabibemereye twabarondereye umuntu adasanzwe. Mushobora kuba mwari muzi ariko mutamuzi kumwe. Umustar akomeye, umustar twubaha, hari abatakuzi, naje sindakozi byose. Mwa muri bande? Nanje siniyizi. Mashaka kwa mutiyizi mu byo mu mutima, ariko bimwe abavyeyi bakwita na bimwe musanzwe mukora. Ayigo murakoze cyane cyambere imbere ko mvuga manje ndabashimire kubona mwanyumviye kuno munsi. Nagendewe na Umuzabibu TV. Ego abangerewe cyane. Murakoze cyane. Mutwibutsa mukabwana ariko baradukurikira hariya akazina kanyu. Ku mazina nitwa mazina niswe n'abavyeyi niyo Kwizera Lewis. Ariko amazina nagiye nitwa bivanye n'ivyo nkora, nitwa Kefa. Niryo benshi bazi nko mu Faraja Group canke Mafiriti. Ariko nitwa menshi. Ndamuzi kuri Mafiriti, sinzi ko ari uko ayakunda, ako kazi ndakazananye. Ndayakunda from. Nico cyatumye bakwita iryo zina. N'umuntu wese imbere ko ndamugendera ndamumenyesha ati utegura Mafiriti nta nikindi shaka. Ukunda twibiraya twibitoke cyangwa twibijubu? Twibiraya gusa. Kumenge ndi Bujumbura ntavyo barima, biroroha. Biroroha uretse ko hari wanciye umutima mbira ngo ibiraya bivyibusha umutwe gusa. Nta verification uragira. Yibaza ati nkuyu gwanje yagize wiyongera ko nabapfuye. Mu buzima mukora iki? Mu buzima ndumukinyi. Uvuze gukina mukina umuringa canke nkora byinshi bijanye na cinema, nkora cinematography. None Mafiriti. Twagusanze uri kuvoma uri umusore w'umustar akomeye. Nindero mwahawe mu Kirundi canke mwashatse kudukinira agafilm? Mbere ko nishura uvuze umustar akomeye ubushatse kuvuga gute? Star nibaza ko zico rico ni inyenyeri. Ni ikintu abantu bose bazi babona kimaze kugaragara. Byagenze gute? Hajya Bible nivuga ko urunyenyeri ari Yesu Kristo. Turi bene wabo. Ndumusore kandi umuhererezi. Uretse ko ndumusore ndi n'umuhererezi. Urumva rero kuvoma ahubwo kenshi mvoma ndiye n'igiti mama. Uvugotero uracakubita. Ndi kwa mama kandi ndamukunda cyane, ntegeza kumufasha. Dusiga turi babiri gusa muri. Nk'umustar akomeye icyo mwakoze nibaza ko cigishije abantu benshi ngaha. Tuyage udavuze ijambo umustar biraza gushoboka. Sinzi sije ndabigira n'ururimi nico musanzwe muri. Hari ico murabona byigisha abandi bantu bugwaruka ngaho. Kubona nkaho utora ibitoka aja kuvoma. Arabo tuza kwije imyaka 15 cumengo yabirenge. Biravana n'ubuzima. Mu rupangi wacu nta bomba rihari, nta n'urupangu dufise inzu irebanga. Rero kugira nje kuvoma amazi nuko mba nzi ko ndakenera, umuntu wese akora ikintu azi ko aza kugikenera. Umva ntayavomye no yanywa gute kandi ndayakenera. Iki naco umuvyeyi wanje ndamusigaranya ari umwe, ntegeza kumubungabunga, ntegeza kubikora kubera ko ikibazo gusa, ikibazo aho ndacumva ni mu gihe nogenda asigaye ari wenyene kuko nk'ubu
maze kumusaba kenshi ko nogenda mugabo ntaranyemerera. oya naho uzogenda nawe genda uzomusigara uzomusigarana uwundi kandi urashaka kugenda utagiye kure Imana nibitsa. murakoze cyane tugaruke ku buzima bwanyu mwatanguye icyo gukina ryari kimeze gute natanguye ibintu ibijanye no gukina udukino kuri radio y'Ivyizigiro muri Faraja Group niho natangura ivyo gukina nakuze je nsanzwe nakuriye mu Gakiza sinavutse nk'ijijwe muga nakuriye mu Gakiza rero nari muri chorale guhera muri Sunday school tukiri abana twararirimba indirimbo tugashiramwe ibikino rero mw'ivyo bikino bakunda kuntora nk'umuacteur principal donc nagaruka kenshi mu bikino bagize igikino tukiri abana batoya muri Sunday school rero iyo ningabire rero yankuriyemwo mugabo maze kwisumbura muri 2008 mu 2008 niho naca ngenda mu Faraja Group ndatangura ndakina filme ya mbere ndakina muri 2009 egome rero ubu gushika mu 2020 ndakwije imyaka ndiko ndaba imyaka 13 ndi mu bintu bijanye na cinematography. murakoze cyane tugarutse ku cyo mwavuze birumvikana ko ari imvukanwa taho mwabyiza mwabyeyi bawe hari umuntu yo warafise ngabire papa sinibaza ko igihe ciwe hari n'abakini bikino sindavyibaza ari kera cyane ari ku mwami nde sindavyibaza bon sinzi peut-être oya bon nibaza yuko singombwa mbe mfise aho nabikuye mu muryango canke naravyonse mu maraso kuko mama muretse gusa ko ariyo mukinyi wa mbere mfana numva nemera kuko mba numva twama turi mu bikino turi akina he muhiri wacu mu nzu nimuryama hariyo tele murakinirayo mama afise blague nyinshi sana numva nyene bon niho gusa peut-être ni biturimo yabuze gusa amahirwe yo bon ntiyashatse gusa je mu migwi sinzagira iki mugabo mba mbona nyene ndamwiga ko cyane mwatanguye gukina kera haciye igihe kinini ni kihe kintu mubona bimaze kubamarira imitima myinshi yamaze kuza kuri Kristo kubera gukina kubera dukina ibikino turaronka ama feedback hariho nimero dutanga telefone rero abantu haba mu gihugu cy'u Burundi haba hanze y'igihugu Rwanda Tanzania barakurikirana bagakurikirana n'udukino dukina tubona rero baratwandikira akatubwira ati bakadushingira intahe umugabo wanje twaye twaratandukanye mugana giye mbonaza vyagenze uko nuko bivanye nuko dukina ama message atandukanye bro abantu benshi baramaze kudushingira intahe ko bakijije kubera Faraja kubera ivyo bikino dukina. Wow, Imana ishimwe cyane gose turetse ivyo by'imitima mu buryo bw'agafaranga ho bimeze gute mu buryo bw'agafaranga rero ikintu cyose gifise igihe cyacu kandi ntidushira agafaranga imbere cyane uretse ko ivyo ari ibintu ijambo ry'Imana riravuga ngo riratwereka yuko ibindi tuzobihabwa ku buntu nk'inyongera mugabo duharanira ivy'ubwami no kugororoka rero uriko urakora ibi hari ibintu bikuza ko gusa bigukurikira si ngombwa ngo bari yo target ngurumva ngo je ngo nkeneye amafaranga oya urakora ufite intumbero hama ivyo n'ibintu gusa murumva ko Kefa atari umukinyi gusa ahubwo asanzwe n'umupastor amajambo y'Imana arayazi oya si n'umupastor kuvuze ngo muri Bibiliya ngo havuga uku none uvuga Bibiliya wowe ko havuga ko wumvise ko ari muri Bibiliya ugira ngo umupastor dufate ko uri umukozi w'Imana bazi yego umukozi w'Imana mu rwego ruwe umusirikare wese mu rwego rwo hejuru ntiwumva ko urengena na kwiserito pardon uri bishop oya colonel oya ashobora kuba ari marshal cyangwa rirengeye ariko icyo twumvise cyo ngo Yesu sayo ahuri mwisi mbwa amapeti ya Yesu ari hejuru rwose ararengeye ugiye mu mpemu neza cyane nk'umukozi w'Imana amafiriti biragoye cyane kuronka abantu bameze nk'amafiriti
biragoye kuyaga nabo kuko usanga baciye ubwenge cyane, ariko ntacyo bitwaye mu kibano ibyo mukina aho mubaye ngaha. Twabonye ko abantu benshi basanzwe babazi, ubajije hariya barakubwira ati ni ngaha. Bimeze gute, babyakira gute muri bwo buzima musanzwe mubayemwo bwo gukina sinema? Mu bisanzwe ingene abantu bavyakira, hari umuntu yigeze kuntera ubwoba, twagiye ahantu ruguru gukina. Sasa yaratwumva gusa ntiyari bwatubone, amaze kutubona yacavuga ijambo ryanteye ubwoba, n'ubu rintera ubwoba. Yavuze ngo ko ndababonye n'Imana nzoyibona. Cyane umva ndagize ubwoba, kubera donc hariho ukuntu abantu bakira ibintu bakabika ikindi kibanza kinini, nk'uko umenga ntituri abantu nk'abandi, nk'uko umenga bitugora ntibitugora nk'abandi, nk'uko umenga mugabo twese turi abantu, twese dufite inyama n'amaraso, twese duharanira gusa ubwami no kugororoka, twese dukeneye kubona Imana, twese dukeneye kuyikorera kugira ngo twemegwe. Urumva rero hamahanya nabo mu kibano aho sanzwe mba sawa, baranzi nk'umukinyi, barabona ndi matonaje ngaha, kubera ndi mu bantu badahisha iyo baba canke iyo baba, kandi bari fier nabo naho sanzwe mba ngaha muri Sokarita nyene mwasanze, ariko kandi fier naho rero baramaze kwimenyera, baranzi nyene ivyo nkora kuko sindabihisha. Nk'umuntu amaze kumenyekana muri ico gikorwa, ko umuntu w'umustar ateza kuyubara, wewe bigufasha iki? Hari ikintu biguha guhinduka mu buzima uvuga uti iki kintu sindagikora kubera basanzwe banzuko? Sinahuye neza ikibazo. Mukina filme barabazi nkuko mwayivuze no hanze y'igihugu naha mu kibano, aho uciye hose ashobora kuidentifya tujyane nakacenga. Bigufasha iki, biguha iki kwiyubara iyo uriko uragenda nko mwibarabara? Icyambere ikosa abakinnyi bakunda gukora abamaze kumenyekana cyane cyane ryo kutamenya kujera iyo ngabire bafise, cyane kujera ubustar, kubuzwi n'abantu, ushobora kurengana abantu bakakumenya utabazi, donc babiri batatu bane bakaguhaya nawe ukacubona kumenga urundi muntu hatari, ivyo bitumukoroka mugabo je imyaka simike ndi muri ibi bintu, nibaza ko maze kubona ibintu n'ibindi, ndamaze kubona bari imbere yanje, ndamaze kubona ingene vyagenze. Rero jewe nibaza yuko ngerageza, ntaco biba bintwaye, ntaco bimbwira, ni ibintu bisanzwe. Turi abantu bo hasi, twese turi abantu nyene bo hasi bisanzwe, ubifasha ukore biragufasha, nta bihangange bibaho, nta ngo umustar ngo iki niki. Urazi ko kenshi uzosanga abantu bazwi n'abantu bategwa cyane, natwe dukijije rero turategwa cyane, duhura n'ibibazo byinshi cyane, buri igikundiro cyane cyane uzosanga nyene mbo igikundiro kigabuye atari cy'abantu bose, ugasanga nombre y'abakobwa iraruta nombre y'abahungu. Muri icyo gihe rero uri umusore kiraba ikibazo, kuko birakugora kurobanura ati mwene data nuwahe wa mpemu. Usanga ari ikibazo kirekire, aho rero sino bisigura cyane, ndabije mu mizi, ariko ndazi wanyumvise.